uyu mu perezida w'u Rwanda Paul Kagame Jemana ntabwo nimo musaba ubwene gihugu ntabwo citizen ndimo musaba kandi kubusaba nabikora n'uburenganzira bwanje ntabwo ndimo musaba ngama amafaranga y'ukubaho jendi n'amafaranga yanje amaze ariko reka mabwira igihe uyu perezida mubona ngaho u Rwanda Paul Kagame yaza mu Rwanda yasanze muri banki y'igihugu y'u Rwanda atani faranga na rimwe rihari kiretse ibiceri bimwe bimwe agera ku buyobozi bw'u Rwanda bari baribye amafaranga yose y'igihugu barayatwara ngo reka bashyire ku buyobozi ngo bagire ngo babure uko bagira ngo tuce tugaruka duteze u Rwanda dukomeze kwica abandi bari basigaye mugabo hari ibihugu bitanyuzemo genocide yakorewe abatutsi ibyo bihugu bitarageraho u Rwanda rugeze uyu munsi today wowe uri umunyarwanda urumva ngo Kagame ngo ntacyamaze urumva wowe munyarwanda ugomba kumera nka Neva ugomba gutwagwa nkuko Neva yoboye mu Burundi uri kigoryi we nimba uri umunyarwanda ugomba kubaho nkuko abarundi babayeho I swear to God uri kigoryi cy'igicucu atanico kimatse genda mu Burundi utondere risasi utondere gaze utondere gitoro umunsi wose uhere uri muhagendera n'amaguru mugabo raba Kagame ngaho yaravuze ati turabona ko igitoro kiriko kirabura risasi irimo ibura kubera intambara iri muri Iran leta y'u Rwanda kivuga iti tugerageze gushakisha amabisi yakunganira abaturage abatware mu buzi uyu munsi mu Rwanda bariko bakora umuhanda unyuramwo bisi atayindi modoka nimwe iciyemwo inyuzemwo kugira ngo abaturage bagere ku kazi vyoroshe bagaruke mu rugo vyoroshe wowe ushaka kuba ngo umurundi uri gicucu simvuze ngo kuba umurundi nikosa niko mvuga ubuyobozi bwa guverinoma y'u Burundi abadede niko mvuga abadede wowe ushaka kuba nk'abadede uyu munsi bari gutakintu bariko barakora hari abantu baza ngaha baza ngurumva ngo ikibuga c'indege kiri mu Rwanda ngo bijya ni bya Katari ngo ibikorwa biri mu Rwanda ngo ni bya Katari ngo ijya ndege ngo ni ya Katari uri umusaze wewe okay abarundi basi ko bizewe ibindi bihugu nibize bikorere iterambere iwabo turaba ntibagenda bakavayo ntibagenda bagahunga uyu munsi hari ndege bagira wowe uri umunyarwanda urabona indege iriko idarapo y'u Rwanda iriko ngo Rwanda nde irimwo amadarapo n'ibindi bitandukanye ukareka kuvyishimira ngaho wewe uri umunyarwanda uyu munsi mu mahanga umunyarwanda arubashwe wowe uri umunyarwanda uri ngaho Kagame ngo ntacamaza jewe uyu munsi ngeze hano nkavuga ngo ndi umurundi muri Amerika bakuraba nk'igicucu ikirofa mugabo uvuze ngo uri umunyarwanda barakubaha uvuze ko uri umunyarwanda mugabo uraza uri umunyarwanda ngo ntukunda Kagame ngo uramwanka uyu munsi mugena murabe abanyamahanga baze genda ushakishe kuri YouTube ushakishe abanyamahanga baje mu Rwanda no mu Burundi bagenda n'amakinga n'amagare n'amamoto ugeze mu Rwanda avuga ngo u Rwanda ni Singapore yo muri Afrika uri gicucu ngangura umunyarwanda ngo wanga Kagame mugabo genda urabe umuntu aje n'amagare n'amakinga ageri Burundi avuga ati yo bize matayesu ati nikavuga ejo hari umudamu w'umuzungu namubonye kuri mama urwa Gasabo ngaho yagiye mu Burundi aganira n'abapolisi b'u Burundi yavuze ngo basinze banuka inzoga reka gutwenga it is a shame banuka inzoga yes mugabo nta muzungu yagiye mu Rwanda avuga ngo bana bapolisi ngo banuka inzoga gwe barangiza gango ngo ndi umunyarwanda nkunda abarundi muri Kongo abanyekongo ndabubaha kuko hari abanyamurenge bari ngaha n'abanyekongo ndabubaha kandi ndabakunda mugabo ugomba kuba nka guverinoma yo muri Kongo abantu abasirikare banwa inzoga mu ibarabara barimwe batembagara ngaho bagenda bakunda abagore batamba nomero ya soro abakecu batagira n'ibirato ngo nkunda guverinoma ya Kongo reka ndangize cyo mu jamabandi kugira ngo ndeke gutwara umwanya muremure murakoze cyara gwijambo haba mu banyekongo bari abandi badakunda abanyamurenge cyane haba mu barundi mu mbonera kure bane ngaha baraza ngurumva ngo Kagame ngo amaze imyaka 30 ngo abudije amahoro akarere reka mabwire mwabigoryi bibaye ari byo
Kagame akaba amaze imyaka 30 muri Kongo. Ndavuze if it is true, bibaye aricyo. Kagame akaba amaze imyaka 30 muri Kongo. Abanyamerika bakaba baraje, abanyaburayi bakaba baraje, abarundi bakaba baraje, Kongo ikaba yaraje, Tanzania ikaba yaraje, South Africa ikaba yaraje, Malawi ikaba yaraje, Kenya ikaba yaraje, UN ikaba yaraje, SADC ikaba yaraje. Bose bakananirwa. Idiot. U Rwanda rwaba rubarenze. If that is true, mukwe kugatecika mugahora, gatecika uyu munsi mbwira murabi abarundi igihugu bubashwemo n'u Rwanda. Ndarahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru. Muri Kenya ejo babara bacumise, mwarabonye ejo muri Kenya bacumisa abarundi muri Kenya, barabasogota munda, barabacuta bati abarundi subiri wanyu naco mumaze. Muri Tanzania mbwira murabi abarundi bakubitwa izo kunyoni nyo zaboze, bakubitwa na leta ya Tanzania. Muri Mozambique na Zambia ho abarundi babayeho nka barabica bakabaca amazosi uko bagomba. Mugabo umurundi ari mu Rwanda abayeho neza. Reka mabwira ikintu kimwe. Uyu Emeline uti muganya ndagenda bivuge neza urakoze. Uyu Emeline, she's my friend. Ndazi kwaza abarundi benshi bari mu Rwanda, abarundi benshi. Ije muvuga ngo abahutunga abatutsi bose babaganga babarimu bakora ibintu bizima kandi batunzwe neza, bahembwa neza, bubashwe neza. Mumbabarire ntimbwiye ngo riko ntwenga ubusa nk'uyu muntu wacu. Mugiye bava ngo ndugwagwa nacavuga nti ndakunywa. Abantu mubamenyereze gusoma ibitabo aho gusoma umusa itabi canke amatama y'abantu. Iyo wanezerewe cyane kera tukira abana twaca tuvuga mu mucanganyo, ufise nk'ikigori abandi badafise ngo ndasefi, gacuvuga mu mucanganyo ngo ndasefi. Aha mu Burundi turasefi. Nayo urabaga dukenye turasefi. Isani y'indya igugwa ngahe muri Amerika? Igugwa ngahe? Isani y'indya ugirira munsi y'amadolari 30. Sawa, mu Burundi urya saa 6 no ku mugoroba uri y'amadolari basi minimum 60. None niunga kuyafisa. Ahubwo ukugira ibihera byinshi nakabago gacagenda. Umukene ugasanga ni bafise akayabago. Murazora abana batwebwe. Abana batwebwe twita abateye imbere. Kugira gafungura umuyaya aramuvyinira akamuririmbira. Aho afise umusose uryosha imbere yiwe. Mugabo gasusanga wa mwana hariya hirya mu rutoki. Afise urujumbu. Gokeje nakayabago kesha ariko araruhanyagura, ariko ahekenya umwumbati afise akayabago. Mugabo wa mwana we wacu hariya mu gisagara umuyaya arinda kumutambira kugira ngo yemere kurya kanyama, yemere kuryo urya musose. Hanyuma hano hari imvura, hari imvura. Ibi mu mvura rero hano binyanyata ngaha na mama y'imvura. Ndakeka yuko mu nyumva kubera murazi ko je nkunda kuvuga ndimo nturagara. Hanyuma hari umukunzi araho ndamuramukije hari yimenye. Hari umukunzi mvuze mwakaretse gupfuha, uyu mukunzi ariyizi. Ndamukunda cyane. Kareta yuko twiganira n'amasaha 2 ndamusuhuje aca yimenye. Mureke inzigo twagiye kare gaciye murero nabandi mwese ndabakunda. Imana ibaho umugisha. Impamvu nzanye iyi video hano, hariho ibintu nagomba gusobanurira aba barundi badukurikirana. Cyane ndavuga abo mu mbonera kure niwe nama nabwiye. Kubera ko abo mu mbonera kure n'abantu bakunda gufatira hejuru. Iyo umuntu arimo aravuga ibintu ngo urumva wewe ngusuzuguza Burundi, ngo wewe nguvuga nabi ngo Burundi, ngo ivyo uvuga ngo abarundi ngo baratugaya, ngo nuhore, ngo nta wogaya ngo iwabo, ngo nuceceke wewe, ngo reka kubivuga, ngo ntibamenye na kimwe. Reka mbabwire ibintu byose ibi nibikenazanye president rikaravuga. Ubona izi mvugo yakoresha president akoresha
uwo muzana imbere y'abazungu ngo subiramo zino mvugo uzuravuga abazungu bamwumvirije ko abazungu bamwumviriza umuntu bakavuga bati uyu muntu twashobora gukorana business cyangwa twashobora gutezanya imbere ubona umuzungu yavuga ngo yegome vraiment iyi mvugo ni y'incabwenge reka dukorana iyi mvugo ku bantu bumva cyane cyane reka mvuge nk'abanyarwanda abanyarwanda barumva ikirundi cyane none ku bantu bumva ikirundi bo bayicubahiro bumvise iyi mvugo nkizi zikoreshwa na perezida rimwe na rimwe mwebwe ubwanyu muvuga ibintu bibi mukora nabi mwitwara nabi maze abantu bamana kuvuga uburyo mwitwara mugatangura kuvyimvya amabinga erega icuri icuvuga ikikuvamwo nico kiba the self ituma abantu bakubaha we nimba wigirisha ibijambo bituma abantu batakubaha nta muntu yashobora kukubaha nta muntu yashobora kubaha igihugu gifite umuperezida akoresha izi mvugo none mbabazi mwebwe ibintu bibari mu mutwe nibicyo Jesse zingwara iri mu badede ntabwo ari abadede bose ariko beshi mu badede haba mu mbonera kure ibiryo perezida ibiryo ibiganiro birenga amajana atakiganiro cyashobora kurangira hadaciye mu ibiryo ivyo kurya ubugari imboga yo inyama akanyama ukumva ni murare y'uburofu uri perezida ashobora kuvuga ngo je buriya ngo ndabesha ngo ndi umuswahili ngabantu barabizi ko mbesha ukavuga ibintu wumva yuko biri no sense habina bintu uri umuyobozi usanzwe ukaje imbere ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame ukabivuga yagutwika amakofi rimwe na rimwe abantu begere perezida muze muramuha impanuro arike gutumana amaza biri too much vraiment biri aravuga ibintu amaje mvuga ni vraiment najewe ari jewe ntari perezida ibi bintu sinabyubaho ukabona bivuge ibintu bigutesha agaciro ibintu bitesha agaciro igihugu ibazo umuntu yubaho akavuga ngo hakoyo yobora uburundi ngo yari gupfuma ngayobora ngo abayahudi ngo mbwiye cha Yesu none wumva uri umuyobozi ukavuga ko abarundi bagoye kuyobora ko hako wayobora abayahudi uwo ni mu perezida gani mbonera kure muri n'ubwenge muranyumva vugisha ukuri namwe uwo ni mu perezida ameze gute wowe ushobora kuba uri umuvyeyi w'abantu uri umuvyeyi w'abana bawe ukavuga ngo bana banje ngo baragoye gutwara ndona rwo pfuma ntavyara mwebwe nkivyarira biriya bindi bisuma vyirunaka urumva uwo muvumo uri umuvyeyi ubutanguye kwatura ku bana bawe uwo ni perezida nganya bivuze ibindi minjira mu vy'Imana rerere nta munazobuba hamugiye muteye uko now tugere ku kanyuma harakanyuma ngo mvuge hano nce ndangiza yemwe jengu mbona ngaha ama video hariho imbonera kure ziposting ibintu ukumva ngo twebwe ngo Rwanda ruturushiki ngo Rwanda ngo ntaco ruturusha ngo twebwe Rwanda ngo turarurenze ngo Rwanda ruturushiki shame on you hani soni mugira isoni zonyine ntimugira namba dacuzwa abaci ubwenge babaraba mu mitwe bakavuga bati bane bantu nibirofa ntimwirwe munatana umwanya musubizanya nabyo niyo mpamvu mbona ngaho Rwanda rutabasubiza cyane rutabasubiza amajambo menshi baraba bati ibi birofa kuze turasubizanya nabyo ni nko gusubizanya n'abana mu mutwe uyu munsi barabizi mu Burundi benshi batondeye amabisi mu Rwanda nta mabisi batondeye sivyo uyu munsi mu Burundi internet ni kibazo mu Rwanda suko amashanyarazi mu Burundi ni kibazo mu Rwanda suko inuze indege mu Burundi ni kibazo mu Rwanda suko amabarabara mu Burundi ni kibazo mu Rwanda suko ubutabera mu Burundi ni kibazo mu Rwanda suko isukare mu Burundi uratonda mu Rwanda suko ni byinshi mukwiye kuja ngaho mugaceceka mukanuma u Rwanda rugeze kure muri byinshi muri Yemera je nkabumvira n'akagongwe hargiye mugenda mukavutura akantu gatoya mwamara kuvutura akantu gatoya ngwehe ngo narongono mu Rwanda ngo barakenye mwabijujumwe ingono muri Amerika bakene bariho ibintu by'ibirofa mu mitwe ingono muri Amerika bakene bariho mugabo nibisukira yuko Amerika ikenye na Amerika nikize Amerika hariyo abagwiza tunga boshobora gutunga igihugu kimwe cyo muri Afrika
abagwiza tunga ku gatwe kabo apana leta none ntibakize abahomeresi ntibuzuye kandi b'abazungu usanga bariko barasegerereza none n'icyaha gitangaje ubonye abantu bakeya mu Rwanda bavuga yuko bashonje n'icyaha gitangaje mu Rwanda ubonye abahomeresi n'icyaha gitangaje mu Rwanda ubonye ahabaye ikibazo kimwe erega ntibera erega si mwijuru mugaba mwumva apana yuko mwebwe muce muba ibinebwe ngwerega ngo mu Rwanda ngo ntibera mwege muri too much mwe mugume muje mu bibazo ngwerega ngo nahande ngo ntihera kandi muri mu bibazo birenze nimiburi wopfuma uba uri mu bibazo mugabo urimo ugerageza kugwana ubivamwo mu buryo bufatika kandi buboneka now reka tugende kuko hanyuma uza wumva abarundi batanguye kuvuga ngo urumva ngo Rwanda ngo twagumye ngo indagara ngo bakumbuye za ndagara na wa mukeke none barapfuye ko bakumbuye indagara n'umukeke indagara n'umukeke nico kintu mubona yuko abanyarwanda bashonje bakeneye umukeke bakeneye indagara reka babwire abanyarwanda bararonka indagara n'umukeke cyane gusumbya abarundi ubwabo uyu munsi genda umurundi umutume umukeke genda umurundi umutume urudagara sivyo indagara zitatu aza kuzigura 2,000 indagara zitatu aza kuzigura 2,000 urusamagi gogo rurazimbye ntiboruronka mugabo mu Rwanda baronka isamagi zivuye mu Burundi bezirobwa nabande zirobwa mwebwe cyane cyane mu mbonera kure bakaziroba mwijoro bakazishora mu mahanga muri Kongo muri Tanzania mu Rwanda nibo bace barya umukeke n'indagara gusumbya mwebwe muvuga ngo mwarazibimye mbabeshe ntabwo mbabesha mbabwiza ukuri tugere mu by'ubucuruzi u Rwanda ruri ku mipaka ishobora kuruha ubucuruzi gusumbya mu Burundi mugere muri uyu munsi Uburundi bwarugaye imipaka y'u Rwanda n'u Burundi aho hari kibazo naho boca muri Kongo harakajagari muri Uvira kubera ko ibindi bice bifiswe na M23 muri Tanzania babirukako umurundi agiyeyo bamwirukako bakira bake babaho bakira bake bashoboka abandi babirukako mugabo ugiye mu Rwanda ejo bundi hariho mugenzange ari ngaho mu Rwanda yagiye muri rake Kivu menga hari rake Kivu haruguruye ubucuruzi yabukora abukuye muri Kongo bunyuze muri rake Kivu byashoboka yace no muri Uganda kanyuramo akazana ubwo butunzi bwiwe mu Rwanda aho haruguruye uyu munsi igoma abari muri Goma no mu Rwanda barahahirana ni kuvuga ngo bashobora gucuruza ibintu kandi biruzuye barabikora ugiye muri Uganda haruguruye barahana ubucuruzi kandi wagenda muri Uganda ukaja no muri Kenya ukava muri Kenya ukaja Somalia Ethiopia mu buryo bworoshe uturutse mu Rwanda aho hose n'inzira zuguruye mu kirere indege bari nazo zizana ubucuruzi barazunguruka heshi ivyo biruzuye muri Tanzania umupaka w'u Rwanda na Tanzania biroroha yuko bapasa bagenda kurangura y'ibintu wamara kugera muri Tanzania ukaja muri Zambia muri Zimbabwe muri Malawi byoroshe izo n'inzira zoroshe mugabo twebwe abarundi dusa nk'abari mu gasho kamara kurangiza twebwe u Rwanda ruturushiki u Rwanda ruturushiki uturushiki ntari soni mugira so now byaba byiza rero je mpanuye abantu bategetsi bacu nibugurura iyo mipaka boroshe bino bintu bugurura imipaka boroshe bino bintu ni barunga ikizombonera kure n'abasirikare n'abapolisi ku bipaka baharinde ibintu babisake mugabareka barundi n'abanyarwanda bahahirane ducuruza ibintu byoroshe tuve muri buno bukene hanyuma twere hariya muri ba M23 ahantu bafashe tuganire nabo twe twikobereze ubucuruzi abantu bahahirane twikure mu bukene muri Tanzania ukuna abanyetanzania bafata barundi nabi abatuyoboye baganire nabo bareke gufata barundi nabi kugira ngo duhahirane twiteze imbere tukabanya ubukene ivyo nivyo bizodufasha vyonyene nabi nari imvugo mama induru nkizi twigira abakomeye abahambaye nibi bijambo bipfuye uko bipfapfanye naco bitungura ntari cyo bizodufasha nimba tugomba kuva mu bukene dutegerezwa guhindura mentality tugomba guhindura imvugo tugomba guhindura ingendo tugomba guhindura imyitwarire tugomba no kumenya uburyo dushobora gusabana n'abandi
uyu munsi bugene murabe mwantunga byari bikize uyu munsi bugene murabe Amerika n'Uburusiya bavuga yuko bari mu ntambara muri Ukraine mugabagiraniye amasezerano y'ubucuruzi gucuruza gukorera hamwe kandi bari mu ntambara mugabo twebwe ni inzigo ni shari no kwankana ne nkubwiye kubaza nk'abarundi wovuga ngo Paul Kagame w'u Rwanda agutwaye iki wewe haracyo gutwaye akubuza kurya gukora nibindi amashanyarazi amatara internet ibiryo ibifungurwa igitoro nibindi biburana perezida w'u Rwanda Paul Kagame abitubujijemo tureke kugira ishari n'inzigo mureke politike kuba mwizana mu n'inzigo burimo byica abantu mureke dusabana nabo jambo ngaho ibiryo amavoka inyama ibi Amerika basha gutumana amaza vurima mureke tuye tuvuga ibintu bizima bikwiriye bibereye nahanga atari uko turimo twisuzuguza numva siniyumvisha uburyo umurundi muzima yasimba ngo Kagame no Mugesera n'umwasi ngo naho muvuga akareka kwita umwasi umuntu amunyaga miliyoni 40 buri mwaka ni gutembagaza igihugu umwasi w'igihugu nuwugaye Bararudi ahombesha Bararudi umwasi w'igihugu nujya yugaye ikivuko kizantuze isukari sosumo umwasi w'igihugu nujya amafaranga makori atangwa buri gihe amabarabara ntiyubakwe iterambere ntirikogwe umwasi w'igihugu niwavuga yuko mu Burundi dufise inzahabu mugabe izo zahabu nitumenye ikintu zakoze ngo ziribwa nitumenye abazibwe abo nibo basi b'igihugu utabyemera nta handi haruzakura umwasi w'igihugu kubera izo zahabu ntabwo zibwa n'amavuye hanze y'u Burundi harimo Kagame mitwaza ko mwangi yo ndiko ndavuga ndiko nigira kuburorera kora ntabwo ari baza kwimiza habu mu Burundi ntabwo ari baza gutuma amabarabara mu Burundi adakogwa ntabwo ari Kagame reka tuma igitoro mu Burundi kibura muri mwebwe bamwe kubera mutagira ubwenge mwirengagiza ibyo bibazo murimwo mugaca mugenda gutishavu kubatabatera ivyo bibazo kandi abatera ibibazo mu bana narubwo muvuga muti reka bino bibazo tubiture bano bantu batuyoboye tubivuge bavyigeho muguba mutendura ngo bari ya nabasi guma muba muri uwo mukungugu nyene mugube mwiruka muri uwo mwanda mugube mutondera amakara mutondera ibitoro mutondera esase muryana nyene kuko ntabwo mwumva n'umuntu agomba kubasigurira ibintu mutangura kumutuka guma muri ivyo nyene ngira ngo bizobaho umugisha Kagame arikategura kubaka n'ikibuga cy'indege mpuzamakungu nimba ari Kanombe nivyo abanyarwanda nivyo abanyarwanda muri ngaha mu munyuze kwa tarivyo ikibuga mpuzamahanga rero nawo ngarutse kuri ico kibuga cy'umupira nabonye ngaho oh my god vyatanguriye rimwe amahoro okay stade amahoro okay vyatanguriye rimwe na cha kibuga ngaho ngiwacu mu Burundi ngo twarimo twubaka muri iyo myaka yashize batanguye kubyubakira rimwe mengo u Rwanda rugoma ruheze rugoma rurangize intebe nziza n'isuku amatara ivyankenerwa ama office ewa neza ubonye ico kibuga kibonye ico kibuga kibonye bavuga ati ni Burayi no muri Amerika hasa kurya ya iburayi hasa kurya nyene niko hakoze hejuru amateleviziyo ibiki bigezweho n'inyubako ikibuga c'indege ca Bugesera ca Bugesera okay ngo ni ca Bugesera ikibuga c'indege ca Bugesera bagomba kukigira nuze ikibuga mpuzamahanga tesa ukabona yuko ibintu barimo bakora nukuri kw'izina ry'Imana sabana bakoresha amagambo gusa ibikorwa ubona barimo iyaba ari ivy'iwacu ari ivy'iwacu i Burundi yabari wacu Burundi hariko akugwa bino bintu Imana ikintu gitangaje je ngahaguma niga je kubera sigomba kwigira ku bantu bari kure ni ngombwa ko twigira ku bantu tubana ababanyi abanyarwanda tubana ikintu gaho kintangaza ariyo mpamvu gambere narabye nti bino bintu by'abahanuzi ngo n'abaprofeta bakuze Imana mwirirwamwo mushake mu bivemo nabo Kagame uzobona ngaho yama mu rushinga ahubwo simwe no kubitwa Kagame je namwe bakwere ariko reka namuhamagara ko nyene ntabwo wigerabana ngahajya mu rushenga mana kora ibitangaza byawe kuwa kane mu bikorane kuwa gatanu mu bikorane kuwa Mungu mu bikorane kadam nta president w'u Rwanda uzamubona muri ivyo agiye gusengera genda gusenga mugabo twebwe i Burundi uyu musirimu sebukuru Imana ya Isaka Imana muko ubukenene bwabundi ibitekerezo ntabwo tugira namba
mind yabo tugira namba niyo mana dusenge meze gute iyo mana tugira imeze gute iyo mana yitwa gute tugira mbwira ngene iyo mana yitwa Imana itaduha ibitekerezo ngo hagira ibintu twikorera ducamo mukungugu ngo bizimana ngo Imana izabikora bizimana dukuca mu mukungugu iyo mana yakwimye ubwenge bwo kumenya ukuntu washobora gukora ry'amabarabara se ngo habisuku inzara igitoro kiho kirabura ngo byose biri mu biganza by'Imana biri mu biganza by'Imana do something nagira ikintu ukora hanyuma ibindi nabyo uzavuga ngo biri mu biganza by'Imana so now murakoze cyane murakoze God bless Imana bahumugisha now you know so ibintu iyo ndimo ndabivuga hanyuma mukabona abantu barakara bamwe ni nk'abantu ubona ngaho bakora amagenocide ngaho hakurya bakora amagenocide ngaho mu Rwanda nibo baca barakara iyo ndimo mvuga bino bintu you know no that is not Swahili, it is Kirundi. Hariho umuntu harimo ambaza ngo waye ndiko mvuga uko ngo ndi Giswahili. No, ntabwo ari Giswahili, that is not Swahili, it's Kirundi. Anyway, okay, reka nabumvishe gato mwumvirize hano mwumvirize hano bino no mukongomani yari mwaravuga n'amagambo make. Uno mukongomani areka kurana ikiganiro na nujya mu journalist Scovia wo mu Rwanda. Mwumvirize bino bintu uno mukongomani yavuze nivyo mbwira abarundi n'abakongo neza na neza, nivyo mbabwira. Murantera amabuye ariko uno mukongo ndababwira reka manza mwumvirize. U Rwanda rwaraturengane, rwaragiye u Rwanda, reka u Rwanda ruri so blessed. That is why always namaniga ibintu biva mu babanyi b'Abanyarwanda. Always ntabwo nza kubabwira ibyo muri America. Muri America is too far. Muzatangura kwitwaza ngo regwango America ngo yarakize ngo America ngo ntuyigereranye na Africa. Ati okay, nzabagiraniza no Rwanda kuko ruri hamande yanyu, ntabwo ari kuri ho ngira ngo muzavyumva. Reka mumve gato hano Burundi. Murakoze kamumve hano Burundi. Wanande, Wahunde, Watusi, Utu wote wako hapa. Wajua nini mtaogopa M23? Wanasema M23 ni Watusi. Ni kusema ilikuwa kitu yenye government imeweka ni watu. Nimesema government ya Kongo kitu yenye natumikisha juu ya mauvaise gouvernance, utawala mbaya, imetumikisha maneno juu ya kuharibisha wakongomani, kuweka tribalism ndani wa wakongomani, kuweka xenophobia ndani wa wakongomani, kuweka hene chuki ndani wa wakongomani. Tumeambia watu kama M23 ni Watusi wa Nyarwanda. Lakini wakati sasa population ikiaona ya kwamba sio Watusi au sio Wanyarwanda au sio Wanyarwanda, imekubali kama ni wakongomani, sababu M23 iko na watu wote. Ndani muna Wahutu, ndani muna Wanande, ndani muna Wanyanga, ndani muna Wakasai, ndani ni kusema kabila zote zenye ziko ndani ya Kongo ziko ndani ya M23. Yes. Hapa mmeona watoto wa hapa hii mjini kwa M23. Wako ndani ya M23 kama mimi. Mimi niko hapa. Lakini niko ndani ya M23. Niko mtoto wa hapa. Jina langu Katembo, Julie Katembo Ndalieni, niko Munande. Hapa wazazi hapa na bibi na mke iko hapa. Hapa kiwanja. Nina watoto wawili na bibi moja ako hapa. Lakini government je imedanganya watu ikawaambia kama sisi ni Wanyarwanda. Sasa sisi tuende wapi? Rwanda sipajue, Uganda sipajue. Mbere yaho mwumve kandi. Mbere yaho mwumve kandi. Mbere yaho mwumve gato. Last one. Reka mwumve mbere yaho gato. Ndamubisha kandi mbere yaho. Sorry, party's canceled. Waiting on the cable internet guy. First, Suringo vyu muji. None se ko bavuga ko ni jina. Ni jina. Ni jina. Ndio shida ya Kongo tena nyingine ndio hiyo. Haiwezekani. FDLR kwanza sio mkongomani. Ni Mnyarwanda. Yes. Lakini kukuya hapa
government ya Kongo inampa silaha kuja kutupiganisha sisi wa Kongomani. Inawezekana? Government inamwambia kama wewe hauko Mnyarwanda, wewe tupiganie huko Mkongomani. Ile vitu vingine inawezekana. Hasa huyu FDLR ndio ananiambia kama mimi Katembo Mkongomani, siko Mkongomani, niko Mnyarwanda. Unaona amani inaweza tokea wapi? Ndarudilia hiki kitu sababu ni kama maana sana. Mimi Julien Katembo niko Mkongomani. Mimi nazaliwa hapa Kiwanja. Lakini FDLR government ya Kongo inampa silaha. Ikishampa silaha inamwambia nipiganishe mimi Mkongomani. Na hapa wakati wanakamata mashamba hapa kwa Kongo wanasema hii shamba ni zetu. Unaona amani itatoka wapi ndani ya Kongo? FDLR imepata mashamba hapa. Inakamata hapa mashamba. Government ya Kongo inawapa. Mnyarwanda anakuja anakamata shamba Kongo. Sasa anakamata Mkongomani njoo anampatia ile shamba, anamupa Mnyarwanda pesa FDLR, kisha Mkongomani njoo anaenda alipa kwa udongo yake, analipa kwa FDLR. Amani itatoka wapi? Wanawaambia mlipe kwa jua nini mlipe? Juu ni shamba ni hapa. Mnyarwanda FDLR anasema iko na udongo Kongo. Tumutie fasi ya nani ya reeducation kwa gereza ya Kanyanga ambi. Okay. Kama tamaliza miezi 6 kama miezi 3 akishapata akili kwa makosa yenyewe fanya, anarudia tena kwa society. Okay. Watu wanakubali sababu kama unapenda kuona kitu na kukikubali unafanyaka nariko ndabimbere hano aho uno mugabo yarimo avuga na uti aya mabarabara ndababwira byo arimo avuga mu bintu bikengira ngo abumvuga Igiswahili cyane mwavyumvise, ariko hano ibintu bihagazeko nibyo ngomba kuvugaho cyane. Yavuze ngo ikintu namukuru cyane, FDLR nibo Banyarwanda barimo bandi bakoze genocide mu Rwanda. Abo ba FDLR bavuye mu Rwanda bakagera muri Kongo, baciye batangura gukorana na leta ya Kongo. Ibi namwe murabizi. Mbere leta ya Kongo ikihi cubahiro FDLR, ihi bibanza FDLR, abo nibo ba originali b'Abanyarwanda. Maze bamaze kugera muri Kongo, aba FDLR batanguye gufata ubutaka bwa Kongo, bafata ibibanza, amatongo, babakisha amafaranga. Wa Munyarwanda ari muri FDLR abari wagira ubuzima bwiza ageze muri Kongo, ariko abakongomani bahavukiye kavukire harimo n'abakorera muri M23. Kubera hano yavuze ati M23 iri mu bwoko bwose, irimo ngo abahutu, ngo irimo abatutsi, ngo irimo abaki, bose batandukanye bari muri nuze M23. Ati rero bake batangura kuryanisha abanyekongo ngo barya ngo ni kibazo, barya ngo n'abatutsi babe mu Rwanda, ngo barya ngo ni cyo kibazo. Ibyo byose bikozwe na babandi baba FDLR b'Abanyarwanda banyabo bavuye mu Rwanda bagahungira muri Kongo. Ntabwo ari ubeshye muharira, ntabwo ari ubeshye muharira, nibyo ni muharira, nibyo ntagira umuntu avuga ngo nukubeshya ni kinyoma, nibyo. Now atero yaje baje kubacanishamwo abanyekongomani ubwabo ntibagira ijambo. Mugabo FDLR yavuye mu Rwanda ari yije akaba rigira ijambo muri Kongo, bari ibanza habo ibiki murazi barabikora. Ngikini naco aho bano banyagihugu bari nta mutekano bari bafise. Ukomeye ko FDLR ntabwo ari abo muri Kongo bavuga bati byo birabasha ubuzima bwabo bwapfa budafivyo, twe ntabwo nibituraba biraba mwebwe. Bari n'ubuzima bubi abo muri FDLR hamwe n'abandi basirikare bo muri Kongo baraza bagafata abagore ku nguvu, bafata abakobwa ku nguvu, nta mutekano wari uhari. Imbere y'intuze imbere y'iki kiganiro no mugabo yareka avuga ati muraba amabarabara hariya yari yuzuyemo umwanda, ubucafu, yarameze nabi. Ivyo byose niki ni ubutegetsi bubi bw'iwacu bwa hano muri Kongo. Ati mbwa murabe M23 imaze kuza hano, umutekano wose urakwiye, turyamye neza,
abantu ngaha baridegembya ibintu bimeze neza twege mbere twashizeho n'abacungera umutekano kandi nabo twitoreye babakungumana nababonye hano ngo n'abapolisi biro n'abandi nawe bamwe muri mwege macha muvuga ngo ya ngo uri kurabesha ngo uriko ngo ukingira ngo ikibaba ngo bakongo no n'igihe baba bariko bafata amakamera amamoto aragenda amamodoka aragenda nta nkoho wumva abantu baracuruza mu gihe ubona ahantu abantu batujije batariko bikeka inkoho atankoho iri mwivuga barimwo badandaza abantu bariko baja mu mashuri bamwe bari mu murima barimwo barahinga amamoto ariko arakora amatagisi ariko arakora azunguruka uko agomba aho hantu ntabwo haba hari inyeshamba ni mwacu bwa bujinga